Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi Imana igenda itwitaho, Imana igenda itugwanirira uko bukeye uko bwije. Ni Imana ikwiye amashimwe n'icubahiro, ni Imana ikwiye guhimbazwa, ni Imana ikwiye gutazirwa. Turanezerejwe no gufata kano kanya keza ko kwibukanya ukugira neza kw'Imana. Imana iradukunda uko bukeye uko bwije, ni Imana mu kuturema yatwishushanijeko. Icubahiro cose kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri hose umenye ko Imana igukunda. Mu Baroma niho hatubwira hati urukundo rw'Imana, ati ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose? Kuri yo ngo ninde azorega abo Imana yatoranije? Aho ni mu Baroma hakimanuka habivuga. Abaroma igice c'8 guhera kuwo murongo wa 31 niho hatubwira ivy'urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Ati iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri we? Ngo ninde azorega abo Imana yatoranije? Ntawe uhari. Nawe waratoranijwe n'Imana. Wumve wogira ivyizigiro, wumve wogira gushima ukengurukira Imana, kubona ukiriho ni igitangaza c'Imana. Hari vyinshi vyakurondeye, hari vyinshi mbere bimwe bikanagusigamwo n'ibikomere, imvune ukanavunika. Hari vyinshi vyakurondera ariko Imana ikakugwanirira. Ino saha na kano kanya ukaba ukiriho. Shima, shima, shima Imana. Ikwiye amashimwe n'icubahiro, ikwiye guhimbazwa, ikwiye gutazirwa. Yakugwaniriye intambara zitandukanye, hari izo wabonye, hariho n'izo utabonye. Imana iragukunda, Imana irankunda, Imana iradukunda. Aho uri hose wumve woyikengurukira, wumve woyishima, wumve woyiha icubahiro kuko niyo ikibereye. Icubahiro n'amashimwe bibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Ni Imana igenda itugwanirira uko bukeye uko bwije, Imana igenda itutsindanishiriza vyinshi bitandukanye. Aho uri hose wumve amashimwe woyaha Imana. Mu Baroma niho hatubwira hati ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri yo? Ni Imana ata kintu na kimwe yotwima. Ico uyisavye cose irakiguha. Ikugirire neza, ikwiteho aho uri hose. Uri mu bibazo bitandukanye, ikubere inyishu. Ugwaje igukirize abo ugwaje. Ufise imburano ikuburanire. Ngo ni se w'imfuvyi, ngo ni umugabo w'abapfakazi. Ni Imana ibera hose icarimwe. Ikugirire neza, ikugirire neza ubugira kandi. Imana irushirize kukwitaho, Imana irushirize kukugwanirira, Imana irushirize kugutsindanishiriza. Icubahiro n'amashimwe bibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira, abakunda cane kandi abakunda. Nawe utari bwafyonde subscribe, urahawe ikaze kw'ino chaine ya YouTube kugira ngo ubone kwigumanira naco. Turaguhaye ikaze nawe wamaze kubishona subscribe. Imana iguhezagire. Wahisemo neza, wewe wahisemo ino chaine ya YouTube. Mugire ibihe vyiza. Imana irushirize kubazigama, Imana irushirize kubazitirira, Imana irushirize kubagwanirira, Imana irushirize kubaba hafi muri vyose na hose. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Mugire ibihe vyiza.